Amashirahamwe yigenga akwiye kwiga ingene yoba abavugizi b'abanyagihugu n'ingene yotunganya ubutumwa bwayo. Byashikirijwe na Eric Sabiyumva, umwigisha wa kaminuza mu nama ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire Orucom yateguye kuri uyu wa 10 Gitugutu. Kama tubatera nuko bogerageza iki gikorwa ca plaidoyer bakagira icuvugizi bakagira icabo, hanyuma kandi bakagerageza bakaja hamwe, hanyuma bakagerageza bakaraba ibice bikuru bokoramwo ubwo buvugizi ya plaidoyer, hanyuma inyuma kwa ivyo bice bagaheza bakitunganya bakamenya uwo ingene bakora ubwo buvugizi, uwo bocako kugira ngo bashikane ubwo butumwa bwabo, kuko hari igihe umuntu agenda kugira ubuvugizi mugabo by'ukuri adafise message iri clair, adafise message itomoye yumvikana yico shaka gushika nawe nyene kumbura atanabona nico shaka gushika. Rero tubasaba twahimirije ko bogerageza bakiga ingene bagira ubwo buvugizi, bakiga kutunganya le message, bakiga n'ingene bashobora gushikana ubwo butumwa bwabo aboshobora kubushikana abari, kuko barashobora kuba batwara amashirahamwe ariko atari bose bafise ubushobozi novuga ushobora gutanga ubwo butumwa. Eric Sabiyumva agatera kamo leta gushigikira no gutahura ayo mashirahamwe. Leta twoyisaba kubumva cambere, kubumva bakabatahura hanyuma bakabashigikira, kuko ibi babikora mu ntumbero yo kunganira leta yafise ijejwe byinshi bihambaye, ariko nibi navyo birimo mugabo aya mashirahamwe rero aza mu ntumbero yo kunganira leta. Ni vyiza ko rero leta ibumva ubishoboka byose ikabibafasha, hanyuma ikabakira ibishobora kuja mu ngero bikaja mu bihugu. Mwumenya yuko akarusho ko kwigisha ayo mashirahamwe yigenga ivyerekeye by'ubuvugizi mu gutunganya amafaranga y'igihugu bigiye kuzogirira akamaro umunyagihugu.